Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umushiranganje Ibrahim Uwizeye ntiyorohewe ejo mu nama nkenguzamateka. Emmanuel Sinzohagera muhanura ko yotanga imihoho kubera ukuntu ishirahamwe Regideso ryananiwe gutunganiriza abarundi, kandi rivuga ko nyine ribona ibishoboka byose kugira ngo rikore, ariko bikarangira abarundi barabayeho magorwa akomeye cyane kubera Regideso. Ni byinshi twabateguriye bijanye n'uwo mushiranganje Ibrahim Uwizeye, aho Sinzohagera amusaba ko yotanga imihoho kuko ataco ariko aramara mu butegetsi bw'u Burundi mu gihe adashaka gutunganiriza abarundi. Byose twabateguriye turaza kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku ngorane wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni ariko arahura nazo mu ibohero rya Gitega, aho umutama Petero Karaveri Mbonimpa amutabariza akavuga ko ibyo ariko arakorerwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye ubwoba kandi ari ibintu bibabaje. Ibyo biherutse gukorerwa abapfungwa mu gihe mu Burundi hari hataraza amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Petero Mbonimpa akavuga ko ibintu biriko birakorerwa General Arengiyome Bunyoni ari ibintu biteye isoni cyane kandi ari ibintu bibabaje. Na rirya yahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho Petero Karaveri Mbonimpa asaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakora igishoboka cyose akareba uko yakorera kuri General Arengiyome Bunyoni, kuko ibyo ariko aramukorera ni ibintu biteye isoni cyane, kandi General Arengiyome Bunyoni arafise uburenganzira nk'ubw'abandi bapfungwa bose. Muramaze iminsi itari mike tubashikiriza inkuru zijanye nuko General Arengiyome Bunyoni yoba yaratorotse atakibarizwa ku gataka k'u Burundi, ariko amasoko yacu yemeza ko ico ari igihuha cyakirakijwe n'urwego rw'iperereza, kubera ko nyine rwari ruriko rarondera ibintu bibi cyane rukorera General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Murazi nyine ko iyo iperereza ririko rirakwiragiza ikinyoma ku muntu runaka ko yatorotse canke se bamubuze, baba bari gushaka kumukorera ibintu bibi cyane, akaba ari byo byatumye nyine urwego rw'iperereza rumaze iminsi rukwiragiza ibihuha ruvuga ko wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni yatorotse atakibarizwa ku gataka k'u Burundi. Ariko matohoza amaze iminsi akorwa na Petero Karavera avuga ko ibyo iperereza ririko rirakwiragiza ko General Arengiyome Bunyoni yatorotse atari byo, ahubwo ko abayeho nabi cyane, aho Petero Karaveri avuga ko umwanya n'umwanya mushobora kumva uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi acikanye kubera uburyo ki yapfunzwe nabi, kandi akaba atarekuriwe kugira uburenganzira nk'ubw'abandi bapfungwa, mu gihe ibyo byose ariko arabikorerwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kandi murazi neza ko General Arengiyome Bunyoni naho nyine bagiye bamwagiriza amabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakamwagiriza ko yagerageje gutera coup d'etat Perezida Evariste Ndayishimiye, bakamwagiriza ko ari we atuma igitoro n'isukari bitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ibidandazwa bya Braludi byaje kumugaragara nyuma ko ibyo byose ari remetanya yakorewe, kuko aho akuriwe mu mabanga akanapfungwa ibintu byagiye byakunyuka kurushaho, aho igitoro n'ubundi cyakomeje kuba ikibazo gihanze abarundi na rirya nyine batari basanzwe borohewe. Ibyo byose byaje byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yavuze byose kuri General Arengiyome Bunyoni ari ukumubeshera ko ata kibazo na kimwe yarateje mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo ko Ndayishimiye yashatse kugumya kwiganzira mu butegetsi, kandi ashaka ko agira imbaraga zikomeye cyane, kuko yabonaga ko atazabasha kuronka imbaraga mu gihe General Arengiyome Bunyoni amuri iruhande. Ibyo byose akaba aribyo byatumye arondera ibyo amwagiriza kugira ngo amukure mu mabanga narangiza amupfunge. Ariko nyine Petero Karaveri ndetse n'andi mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu asaba Perezida Evariste Ndayishimiye kureba ico yakora kugira ngo apfunge General Arengiyome Bunyoni nk'uwundi mupfungwa ari we wese usanzwe, kuko ibyo ariko aramukorera ni ibintu biteye isoni cyane kandi ni ibintu bibabaje, aho benshi babona ko ibi Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukorera General Arengiyome Bunyoni mu minsi iri imbere aza kwisanga nawe ariko arabikorerwa, kuko nawe muri no minsi murazi nyine ko atorohewe mu gihe amaze iminsi
havugwa inkuru zijanye n'uko ubutegetsi bwiwe bwaba bugiye guhera bwaba bugiye gutembagazwa ariko aho kugira ngo atangure yoroshye ibintu ku buryo nawe bazamworohereza ibintu ntago ashaka korosha ibintu ahubwo arabandanya nyine gukorera ikibi uwo ari we wese abona ko atavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe harimwo na Generali Byakomeye Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kwisanga mu minsi iri imbere bwa busho yahoze yubakira wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Byakomeye Bunyoni nawe abwisanzemo kuko muri no minsi ariko arahangana n'ibihangange nka byose byo mu mugambwe ku butegetsi aho benshi babona ko ubutegetsi bwe bugeze ku musozo kuko ntashobora gukira uru rugamba arimwo aho ariko ararwana n'umukuru w'intwaramiheto Generali Prime Niyongabo aho nyine yagerageje kumukura mu mabanga ariko bikamunanira kubera ko umushikiranganji we wa mbere Generali Ndirakobuca bataziranda kugarika yanze gusinya ku rwete rukura amabanga Prime Niyongabo. Ibyo byose bikaza biha ingufu zikomeye cyane abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye kuko bahise baronka abandi baza kubafasha harimwo Prime Niyongabo wahora akingira ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wa mbere Ndirakobuca kuko byaramaze kumenyekana ko Ndirakobuca nawe adashigikiye ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe ariko arafata abafashije mu mugambwe ku rugero rwo hejuru akabafata akabapfunga abandi akabanyaga amatungo yabo abandi akabakura mu bibanza bihambaye bari barimo. Ibyo byose nyine nawe bikaba byaramushavuje akaba ari nayo mpamvu nawe yifatikanije nawe ariko baramurwanya mu gihe mwari musanzwe muzi ko abariko baramurwanya barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo aho amaze iminsi itari mike azenguruka mu mazone yose y'igihugu ameze nk'uriko arakora imyamamazo ariko akabikora mu ruyeri rukomeye cyane aho benshi bemeza ko ari nawe ashobora kuzarongora igihugu nyuma y'imfatakibanza mu gihe bazaba bamaze gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ayo ni amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi atandukanye ariko adahumuriza mu gihe abakunda Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bavuga ko rwose nibo bahuka kumutembagaza ku butegetsi bazajya mu mabarabara bakamagana uwo ari we wese azaba yagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi bemeza ko badakeneye itembagazwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kubera amabi bagiye babibonamo nk'umwaka wa 2015 aho abarundi batari bake bapfuye abandi bagapfungwa abandi bagahunga kugeza ubu ngubu bakaba batarasubira kugaruka mu Burundi. Izo zose akaba ari ingaruka za kudeta yageragejwe mu mwaka wa 2015 aho bari bagiye gutembagaza umuhisi Petero Nkurunziza ariko kudeta igapfuba kuko abashatse kumutembagaza batagize ibyo bahurizaho bituma nyine umuhisi Petero Nkurunziza abona ahahera aho yahoya ibyari bigiye kuba. Ibyo byose nyine bikaba bivugwa n'abarundi batishimiye ko kudeta yakongera kuba no mu gihugu c'u Burundi ahubwo bakavuga ko bagomba guhaguruka bakarwanya intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD kuko kuva yatangura kurongora igihugu c'u Burundi ataneza yigeze izanira igihugu uretse ko abanyagihugu batari bake bagandaguwe abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero abandi bagahunga. Ibyo byose bikaba byarabaye ku ntwaro ya CNDD-FDD guhera umuhisi Petero Nkurunziza arongoye igihugu c'u Burundi kugeza naho igihugu cy'u Burundi kirongorwa na Generali Evariste Ndayishimiye ariko nawe akaza ahataho atandukaniye n'uwo yasubiriye ahubwo biboneka ko ariko arakora ibintu bimugira igihangange abanje kwigwizaho ubutunzi ariyo mpamvu abandanya kwirukanka ku bagenerali nka bose bahambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo abashire hasi amaze asigare mu butegetsi atamuntu n'umwe amubangamiye. Ni byinshi bitandukanye biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi tugira ngo tubashikirize mwidonido. Wifuza kuzajya bamambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico busabwa nta cindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Umushikiranganji Ibrahim Uwizeye ntiyorohewe ejo mu nama nkenguzamateka. Emmanuel Sinzohagera amuhanura ko yotanga imihoho kuko ntaco ariko aramara ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twaheruka kumva Emmanuel Sinzohagera ariko arabaza umushikiranganji Martin Niteretse ku kibazo c'isukari. Ejo haheze Ibrahim Uwizeye niwe yahagorewe ku kibazo ca Regideso itagishobora gutanga neza amatara n'amazi mu gihugu cose aho mu gisagara cya Bujumbura nka hose atamazi ahari ahenshi akaba atanamatara ahari. Ibyo byose bikaza bishirwa kuri Ibrahim Uwizeye yanze nyine kugira ico akora kandi bamuha ibishoboka byose kugira ngo atunganirize abanyagihugu. Sinzohagera nkeneye inyishu ngufi ego canke oya. Ikibazo ca mbere murafise insinga z'amatara? Yego.
Ikibazo ca kabiri, murafise transfo muri stock? Ego. Ikibazo ca gatatu, ko byose mubifise ni ukubera iki amajambo meza muvuga adahuye n'ibikorwa ku rubuga? Initeka ntibyoroshe kwishura ico kibazo. Ndiko nditegura inama y'akarorero bose y'abakora bose muri Regideso Assemblée Générale. Sinzohagera. Nama nibaza mbega Barundi tuzagira ryari ingendo yo gutanga imihoho mu gihe ibyo igihugu kiba cyadushinze tuba twananiwe kubikora. Emmanuel sinzohagera abwira Ibrahim ko agomba gutanga imihoho kuko ataco ariko aramara mu gihe Regideso idashobora gusobanura aho iriko irageza ibintu kandi ikaba idashobora gutunganiriza abarundi mu gihe abarundi batari bake bamaze iminsi babayeho nabi cane kubera amabi nyine ndetse nuko amazi atariko araboneka ndetse n'umuyaga nkuba ukaba utariko uraboneka. Ibyo byose bakaba bishira ku mushiranganje Ibrahim Uwizeye, bakaba sinzohagera amusaba ko yatanga imihoho kuko ataco ariko aramara ngaha mu gihugu c'u Burundi. General Bunyoni apfunzwe gute Igitega? Mutama Petero Karaveri Mbonimpa ariyamiriza ukuntu Bunyoni apfunzwe nabi. Mbonimpa asaba ko Bunyoni yohabwa uburenganzira bw'abandi banyororo bose nk'uko amategeko abivuga. Mbonimpa avuga ko leta y'u Burundi irengagije ko Bunyoni ari umupfungwa nk'abandi, ikaba imupfungiye ahantu habi cane aho ashobora no kuzahava acikana kubera ubuzima bubi abayemo. Abanyororo b'Igitega bemeza ko ata numwe yigira abona General Arengiyome Bunyoni kuva yazanwa gupfungirwa aho ngaho. Bakemeza ko n'igihe avukuwe aho ngaho agiye kuburana babategeka kwinjira mu nzu bose kugira ngo ntagire umubona kubera ukuntu yabaye nabi, aho benshi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahemuka kandi n'ibyo bariko baramuziza akaba harimo n'ico kubera ko yafunze General Arengiyome Bunyoni kubera ko atarakwiye kumufata ngo amufunge atabanje kubaza abandi ba general ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho yavuze ko nyine atanejejwe n'ifungwa rya General Arengiyome Bunyoni kandi akanavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye afata ingingo zihambaye ata muntu n'umwe abajije, ari nayo mpamvu umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca yanze gusinya kuri dekara yikura amabanga General Prime Niyongabo, akavuga ko bitumvikana kungene umukuru w'igihugu afata ingingo nk'iyo ngiyo ihambaye ata muntu n'umwe yagishije inama, yaba mu bari mu mugambi uri ku butegetsi canke se abarongoye igihugu c'u Burundi. Ibyo byose nyine bikaza bishimangira ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka gukora ibintu nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi wenyine, akaba ari nabyo biriko biratera ingorane zikomeye cane. Murazi nk'uko amaze iminsi itari mikeya akarira abacamanza akavuga ko urwego rw'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi rwapfuye, ariko bikarangira ata kintu na kimwe abikozeho, ahubwo bikarangira nyine afashe ingendo akigendera adatunganirije abarundi. Ibyo byose bikaza byereka abarundi batari bake ko Perezida Evariste Ndayishimiye yishinga kuvuga ariko adashira mu bikorwa. Ariho benshi bahera bavuga ko abahenda atariko arabatunganiriza, ahubwo aba ariko arakora ibimuzanira inyungu, kuko abenshi baramaze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho nyine ashikiriza amajambo meza ariko birangira ata kintu na kimwe akoze, aho benshi nyine batanguriye kumuhinyura bakavuga ko ibyo aba ariko arakora ari ukugira ngo ahinde abanyagihugu bato bato. Mu by'ukuri ata kintu na kimwe azahindura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye amaze iminsi avugwa ku bijanye n'itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho aba bagiye kumutembagaza baba bavuga ko nyine yanze kugendera mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza kandi akaba ariko arisokorora muri systeme y'abadede. Ibyo byose akaba ari byo bariko barategura kugira ngo bazabimwagirize, bakanavuga ko ariko arahemukira umugambwe kandi ariwe wamushize ku butegetsi, aho yigira umuvyeyi w'umugambwe kandi ari umwana w'umugambwe. Ibyo byose akabikoresha asambura umugambwe, aho afata abagumyabanga ndetse n'abakoreye umugambwe ku rwego rwo hejuru akabapfunga, abandi akabambura ibibanza bihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibyo byose akaba ari byo bariko barategura kugira ngo bazagirize General Evariste Ndayishimiye igihe bazaba bamaze kumutembagaza, kandi bakavuga ko yananiwe gutorera inyishu ikibazo c'ubukungu ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho nk'ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rutigeze rubaho, aho benshi bibaza ko Burundi wamengo buri mu ntambara kubera ukuntu ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rwo hejuru. Ibyo byose nyine bikaza byiyongera mu byo
abari gushaka kumutembagaza bazamwagiriza nyine bakavuga ko yananiwe gutorera inyishu ibibazo bihambaye bihanze abarundi. Ibyo byose akaba ari byo bazasigurira abarundi igihe bazaba bamaze kumutembagaza ku butegetsi. Ariko amakuru adahumuriza ni uko nyine abashaka kumutembagaza ku butegetsi n'ubundi nta kindi bazahindura, ahubwo ari abantu babi cyane no kurenza Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ni ka karwi kamwe gakora amabi kuva kera kugeza n'ubu kabandanya kuyakora, kagashaka gupfukira ibibi kakoze ndetse no kubandanya gukora ibindi. Niyo mpamvu abarundi bose batanejerejwe n'iryo tembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko icyabanezeza ari uko CNDD-FDD yose yatanga imihoho, maze umugambwe ushoboye kurongora igihugu kandi ushoboye guhuza abarundi akaba ari we uza kurongora igihugu cy'u Burundi, kuko biramaze kuboneka ko abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nka bose nta n'umwe ufise intumbero yo gukura igihugu mu manga kirimwo, ahubwo abarimwo bose barashaka kugumeza bakenesha abanyagihugu. Akaba ariyo mpamvu nyine babandanya birukankanaho aho bafatana bagapfunga. Ibi byose bikaba atari ibintu byari bimenyerewe mu migambwe yagiye irongora igihugu cy'u Burundi. Ni byinshi turiko turabategurira kuri ibyo biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, byose turaza kubashikiriza amakuru yacu. Hanyuma wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.